Bonjour, bon après-midi, good morning, good afternoon, bivanye n'umusaha waherereye. Welcome to EFA English Family. So uno munsi na kigo cyane nabateguriye ni ukungene basoma indome mu Congereza. Alphabets, indome. Alphabets ni kuvuga indome mu Kirundi. Rero benshi barifuza kumenya Icongereza, ariko kumenya Icongereza kwanza umanza kumenya ingene dusoma indome, kumenya indome ingene bazisoma, bityo bikazogufasha kugira ngo ushobore kumenya ingene usoma amajambo amwe y'Icongereza wifashishije za ndome wiga. Indome ya mbere rero ni A. Icongereza ni kuvuga ndashobora kuvuga hanyuma nawe ugasubiramwo kugira ngo wimenyereze. Bon, indome ya mbere tuvuye mu Kirundi A, mu Congereza A tuyisoma A. A. B. B. C. C. D. E. F. G. H. H. I. J. K. L. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Izi zanyoresha kuzisubiramo kubera umengo nizo dusa niziguye gatoya. Turavuga kuri iyo twita mu Kirundi we, dushaka kuvuga tuti W, X, Y, Z. Reka rero ubu tuzisome tugirako hariho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hanyuma abantu benshi barakunda kwibaza ngo kubera iki ngo twiga alphabets ngo gutumwanya ngo ntibikenewe. Bon, alphabets ni base of English, nizo za mbere, niwo mushinge, it's like a foundation, kuko iyo umaze kuzimenya ziragufasha cyane, ziragufasha mu kumenya gusoma, kuko icambere ni kumenya gusoma. Udashoboye kumenya gusoma ntushobora kumenya kuvuga. Ijambo udashoboye kurisoma ntushobora kurimenya. Donc rero ndabibutse mugire share, comment, suivre canke follow, bivana n'urubuga ukoresha ururimi warushizemwo. Ego, donc bye bye, ni naho butaha muri video zizokurikira. Ciao ciao.